ya baba nk'ubu usanga hari umuntu afise telefone ya Android agendana atarabona komedi za Ryari TV. Ibi bintu ntibinabaho kandi ntibinumvikana. Muntu ufise telefone ya Android wifuza kubona ibishasha bya Ryari TV, ja kuri YouTube wugurure usherishe Ryari TV, mukore subscribe wibonera ibishasha bya Ryari TV. Akantu gashasha rero no bibutse mu sharinge mu partage munakore commentaire. Iyi Ryari TV imenyekane mu bajama banyu bose. Ego ubona hano umuntu yomana ingazi ngaho ndakesera nkigurira ikipe. Ugizana ngivya amafaranga tuze gusumiza tujya we wayampaye we nkakubona ubukene buri mweki ahubwo fata ivyatsi abarizo igimba ubona mfise amahera wayampaye. Ikintu cyo kirazana ivyo bivoka ngaho ninjya wowe ngaho zarira nyisha umwana ari karambye ku muceri kandi no kwereka kuzibenya ambone nje naza no gapeti je kageno abihaje nagumye ndakumbiriza ndakwihweza mbona wigirisha utuntu ndaravuga ati Yesu ujya muhungu nibiki mwerera abashomeri musigaye munantwenze sibyo haya twese twarashomeye twariza amashure twarajyamitse diploma ahantu twiseguza ariko gusa tutatuva mu bashomeri tukitwa abashomeri bashomeye imyaka 100 bakagusaza badakoreye igihugu. Ugize ngwi nawe ujangaho ukicara ambari kene wanyambari akavuga kiwanyu sinzi ugakubita ibinwa ngaho norega muhungu uzi ngo udakoze iyo nzara udakoze wowe burakukwicaga kashare udakoze mubi nyereka rero bikorwa byo oya ndetse no kukwereka ahubwo gusaga muhungu igihe cyose uri umushomeri urumva amanyanga yose abaho kira amanyanga yo kwiba yo kugira gutura yakora mpaka ukajya rana je nkakarore nk'ubuje nguma nimererewe neza ntangorane nitwenge nk'inzara je sinona yumva kuko ndayumvise mbafise amanyanga yo kwiro reka rero ndakwereka muhungu ningazi wari usabye nuko nayitije umugore nasize ariko ayimanika kibiharage wihangane naca ndayikuzanira singa ahubwo narimbaye ngo ngiyanga ivyotoravuga kano kandi gafise mbare ndakubwira ikintu kimwe muhungu ngira ndagutoza imitwe y'ukuntu we wojya kuko ndabona vrema inzara igire kwicepe ariko kuva hano kuboneye ugira ngo ugira ukuntu kunukwe utwenyene ariko nago nobona inzara ikwica kandi jewe ndi umuntu nizewe nzi ubwenge sawa cyaho zubuko nta ngorane byose sawa ubunyene woronka ahantu wokura akagoti ko kuvumba mana akagoti ko kuvumba karahari hajya mfise umujama afise ubugoti bubi urumva urambara kamwe nanjye nambara kandi umva icambere ndenda nakubwire muhungu nago two kwambara utugoti tubiri kuko ntegerezwa kuba ndi boss wewe uri umupampe none boss n'umupampe boss azoba yambaye ikoti n'umupampe yambara ikoti oya mani gemba aruko rero ndabihevye ikiza no kumbwira reka rero ndangije ndabivamwe kizima nuko wabimbiye nubundi yari mikara ndagutoza umbe ndakubwire banzo garuke tuba dukora ibintu twumve wemeye ko nza kuba boss uremera ko ndi boss turabira oya vuga ko ndi boss apana turabira ugize ngwi boss sawa nyuma rero Gabi yo kuba wemeye ko ndi boss genda uraba ahantu ukura nakugire here sudukoti tubiri nabikubwiye urondera agakoti kamwe ucurondera n'agapira kakamvaguwe n'inka inka zakamvaguwe wabyumvise oya sakakamvaguwe n'inka kubera gategerezwa kuzobara agapira kameshe kaboneka n'akagoti kagoroye ko kuvumba urumva akagoti ko kuvumba sawa hama rero nza kuba ndi boss wewe nawe wambaye mwaka gapira keza nyene boss muto yakiri hasi abaye boss wumvise wewe byitangiye hama were icyo ijambo ryose nzamvuga uzuvuga yego sawa koresha umwanya rero mu minota 2 zo mpuzu 2 uzoba uzizanye nimba umwana wawe tujana nimba umusigi wanyu ukamugaburira je ntibindaba koresha umwanya nyaruko nsanga ingaha ndaje ngiye gutira akagoti tu
twayariye mani wabonye ko nazanye akakubereye nka sinakubwiye mani nakubwiye vuga boss nawe ako kantu rero ka boss ntago aba ari ngombwa wewe utavuze boss rega bica bipfa wewe boss ngaka boss akagoti ko na kare natirere kabisa ko kuvumba akagoti ko kuvumba ko kuvumba kaje friend turabe cyane wavunsumbye ubu boss urashobora kwambara agashati kagatoka gusumba nkacamba ugasusanga bo bariwe boss ambara tubamanze turabe embonye kakubere ucukakura kandi yambara turabe wewe akarako ntiyega boss ntago nozana kandi ahubwo turapfa kamema kukambaye je nambaye ikoti baravuga hari ikintu twibagiye akagoti ko ndabona wakazanye ariko hari ikintu twibagiye kwanza si kimwe ni ibintu twumve ibintu bitatu twibagiye hakenewe ugize ngo ikaramu kano kagabo kandi gafise umutwe kashamuhunga ivyo ntago novyibagiwe urabona ubutaha ryari TV yakoze nabi cyane bibaga papuro n'ikaramu ama mikoro nayo twagiye mu kirora ahantu twakoresheje ikirori nyene muri ryari cyandaba umudije asamaye cyandaba ugize ngo none wumva guteka ibintu byose ntabandi abi cyenda kubaza ikibazo kivuga nti rero amanyanga nkayo yose uzi uja hajuka gute kandi mbona ufise amanyanga rero tugira dukora ibintu rero ashi bishimwa nabantu umuhungu we rero ikintu kimwe rero gisabwa sawa nyuma yuko nambaye akagoti nanjye nze kwambara akapatano ndenze kwa ugize ngo okay harara komeze neza kano kagabo kandi gafise ndafata akamikoro rero ngende namamaza urabona ikintu gihari mw'ubu Burundi abantu bigira ngo nabashomeri cyane abantu babuze akazi bacyumva ngo uri kwamagaza akazi baza biruka ngo baje kugira gute gufata akazi aba rero wewe ugize ngo akazi kameze uko nawe mvuge ko uri secretary wanje ubandika kubandika rero kwisamara uzana igihumbi umwandika uzana 2 umwandika uzana gushika dukwiza amahera yo kurya dushe tugira gute tuyigiye sawa aho ni badutwaye je condition rero muhungu ndatsa micro ngende vuga nti itangazo kubashomeri babuza akazi n'abakini kano kagabo kandi gafise nawe okay nakubwiye umuntu wandika ukamwandika ntani jana zanye nkongo ntituzaguhuza wewe kandi w'ibihumbi 10 umwakiro wabitanu meme n'ugicere kugira ngo twagiye rero okay itangazo kubashomeri babuza akazi itangazo ku bantu bose itangazo ku bantu bashaka akazi kabonetse akazi karahari muze mwiyandikishe Samani we kuvuga nko kumenga wamaze kuro raba kuba twagende ntituraronka n'igicero hakucuza uravuga nko mugere nkumvisha ukuntu bagenda ugize ngo mwegerino itangazo ku bantu babuze akazi babashomeri turabahaye akazi hano turatanga akazi dufise ubuzi bwinshi itangazo ni mwegerino abantu bo kubuca mutandukanye nimwegerino kubaha akazi mbega babashomeri bari he cyane abashomeri bagiye hari bwinshi ugize ngo karibu mabuja karibu muze mwiyandikishe hari akazi kabonetse cyane akazi kabonetse reka turaza kubabwira muze muri benshi mwiyandikisha akazi karahari nico cyatumye tuza ngaha mbo mu majambo make rero nk'ubona naje nserukiye ishira hamwe kano kagabo kandi gafise umutwe ufuwe gitwa gute sawa iryo nyene mwaryumvise iryo shira hamwe rero riko riratanga ubuzi yego ugutanga akazi kw'iryo shira hamwe habaho kwiyandikisha icyo ni cyambere kwiyandikisha bandika abakozi ku bihumbi 10 kuko akazi gahari nakazi ni kanini none utanze ibihumbi 10 ugahembwa ibihumbi 100
samahera menshi urumva ko yazana akazi niko aho kantu niko sawa umva rero kandi nakanatagase nayo wagakora jewe oya sije ndi boss ntambeshere sije ndi boss boss nuwantumye ni muhura meme hama reka ndababwire rero hari mu boss yantumye uwo mu boss yambwiye ni akeneye abakozi aboneka abakozi ijana igihumbi bose ubuzi bazoburonka kandi rero akazi biza kuvana n'ukuntu mwebwe mwagize gute mwabyitwayemwo ushaka akazi kanini aza kuriya amahera menshi ushaka akazi gatoya aza kuriya urabona mfize fone ahamwunguka amahera nta kibazo mbafise sawa urabona ugize ngo umukozi meruka kuza nejo vuba urabona kameze neza sawa mutangire rero muyandikisha urumva ni kuva uwa mbere wazanyaga ngo ibihumbi 10 demire bavuga ngo nuyasubiza inyuma abandi raba bakora ugize ngo n'igihumbi gose kadogo bandike ningoga kadogo abanditse hano ayaramvunye ndabizana naya barayazana ntabwo twobyubaha kadogo wambonye jewe mazi ugasubira kumbwira ko ndi kadogo ndababwira ko igitabo tutakizanye cyo kubandikamo kinene ugize ngo kwivyo ntabire mwebwe rero kano kagabo kandi gafise umukarako jerega nakubwenda icyamamare mpuzamanyanga umushinga yashinze umushinga wo gushinga inkingi ya mbere y'isa ishinga muri abo gusa we ntabwo muri hana nanyi ni murihe yewe mfise turune vise peti yo igura amadolari jana amadolari y'abarundi ugize ngo ndababwira barasubira inyuma nishakoshi urabona mwandike igura amadolari 500 wewe bakwitwa Bitsuru barutanga akazi nzuru starenda jena kwanyanditsa ariko nanze najanye nabonye yitwa Bakobwa Bakobwa bikobwa okay bikobwa kano kagabo kandi gafise umutwe ufunze ngo Bakene bandanya mwiyandikisha kugira ubuzini buzo mbo jewe rero numvise yuko mu gihanga akazi kaboneka ndabaye musentire wanje wa zahabu kugira ngo ndonka kazi muntu waremye ijuru n'isi mukazenda mukandira umusentire akazi kadaye ese hoko numvise ngo wega umusentire nturibwa ahubwo bakazowambara n'imiburibwe banza wumvirize ese hoko numvise ngo nugukora ingurube woyikoramwo umuntu ufise ubwenge kantu niko oya mwebwe rero ikibazo umva banza mwiyandikishe ugize ngo banza mwiyandikishe we bakubwiye ko witwa Gakende nawe uri bikobwa byakoboroye nanje rero ni munyandike ndabaha umusentire wa zahabu kugira ngo ubwo ruganda rwamutera imbere ako boss uyu munsi wari ufise umusentire waje wambaye umusentire reka turabe kukanambere ahubwo bose uyu munsi kora twaje tunyaruka kora cyagira umuntu asikana umusentire ugize ngo bibaye ngombwa kacakubita ku gatariyana kumba kagoye aho kazi neza banza muheze kwiyandikisha ntiyaraza benshi biyandikisha haraza n'abandi bose ndakubita kubitayo reka ndaza kubashirako urashirako kibiki nkuko rero bisanzwe bo jewe nko kubyo nkoze ugize ngo ngende nzane umva twumvikane kano kagabo kandi gafise umutwe ufunze nkuko rero bisanzwe yereka ngende mbanza nzane igitabo kinini ndabashiremwo ku rutonde neza uyu rero nasigara arababwira akazi ukuntu kameze tugende wewe tubanza tutahe tugiye kuzana igitabo wibuke ugize ngo kajya ukinyarukana mbomba rero bakobwa bahungu kazi akazi rero gahari murabizi neza naza nabibabwira ko baduhaye akazi ubona igitabo bazanira abandikemwo habe bisigaye mugire gute muronka akazi hajya akazi mwamaze kwaronka mbere ubu hasigaye kuza gukora
Nikazotangura kera mu kazi. Akazi umunsi wo kugatangira tureka ntiturababwira n'akazi akari ko nawe okay. Wadutebeye mani tubari. Ese cyo muntu yagiye umene yatevye amasana amasaha mazeyo. Umva rero akazi gahari. Nkuko uyu yabivuze wewe menga yoba yarumvisa ku kantu kako kazi hari ubuzi akambera akazi ko gukora mu nka. Akazi ko gukora mu ngurube. Yego. Gukora mu nku zikora. Oya gukora. Siko bivuze. Ahubwo ni gukora. Dufate mu ruhongore rw'inka hajya sawa Kugiza ngo gukora mu nka. Gukora mu nka hajyanye mu nka muzikora hamwe Musore urumva Banza utukire neza cyangwa kukiganiriza aho urumva nagari kuvuga ngo umene yatevye. Araje urumva none kuko wegera inyuma nangora ngira ndababwire rero ngira ndababwire ukubuzi bumeze rero urumva urumva mbo hama rero ku muntu rero azokora mu nka zizoba ari inka 700 Yesu we subiza amahera yacu shiraha kubera ikintu ntibyumvikana banza wumve reka tubandanye tuvugane reka no ku muntu umwe kwe Uzikoramwe oya. wumve Kugiza ngo hama ku muntu w'ingurube zizoba ari ingurube 200 zibiswiswi umva bibaho zizoba ari ingurube 90 z'imfizi n'ingurube 400 z'ishashi urumva rero ndi ngaha nyene hama mu majambo rero mwebwe urumva ko muzakugira muzobikora nyene mutuje hama akazi nyene Uyu muntu akoma kuri amatitse mu mago. oya yese kuvuga ibyo unavuga mani pepa guma yatekereze sinzi mani je nababwiye nti Ariko kuratiza mu maguru umuntu washi. nababwiye nti ese ko munyegere nangorane umve ndakubwira yego uri kuzana umushatsi Kano w'indodo kagabo kandi gusona ibirato Uvuze ukura ukana. nkabambona Ukana ni ngombwa. nkabambona ushaka kwira N'ubwanwa hagasukura. urumva rero mwebwe mwebwe kujana hakurya muri akazi rero reka mamagara ujya muhungu aza abandi Areka bya bintu birakora mani. Urabona ko turonsa yo kujya. Mbega gatekerezo. We ni biki kuza wirukaga nawe. Icara umbwire. Barakumenya icyo gitwe none. ajya amahera turayariye ariko Mani karakora. nukuri pe aya mahera nubwo tuyariye Pesa Ugize ngo nyingi, pesa hatwe nyingi. kunkura ku mutwe pe zana agapapuro wabanditse ko wihenze ngasanga ngo ndiye ni 10 n'icyo ndayabiriye izina ry'Imana cyenda gukura kijisho zana agapapuro wabanditse ko Oya shaga papuro na gataye na gende ko yewe Usikiza nuko natose. tuma yose rero gwawa yasabuye cyane Cyambere cyo turayagabura tunga. tuyagabura gwawa yasabuye we mpagapapuro wabanditse ko fati. muhungu Ugize ngo- tworoherezanye Kaniere baso. muhe hama gwanje yame ko nubundi nari boss None ni de yirutse. ni je nubundi niyirutse we fata mpabibiri ufata igihumbi Gusa yabare rose. aho sawa turahejeje ayo kujya ntiwayarose uwari ngorane ufise Bahare ibitworezo ni sawa sawa ndake. tuzosubira rero uwundi munsi Mane none diri tuzoyikiniraho buta. Sawa. Petit natwe twitahire shakiza nuko turonsa. Kugiza ngo Ku bakunzi ba Ryari TV turabasavye ubufasha bw'iwanyu mukore subscribe, like, share, comment kandi mukora paritage byose turabakunda Kugiza cyane. ngo Nanyu tukomeze tubahe ibikorwa bishimishije nanyu mudufasha mukora sabone turakeneye ubufasha bw'iwanyu